Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Raoul, joyeux anniversaire. Oh, reka nongere kubaramutsa nshuti bakunzi ba CANAAN TV aho muherereye hose. Numunezero cyane kongera kubana namwe kandi numunezero cyane kuri joyeux anniversaire mama wacu, mama Rukundo. Turamwishimiye cyane ukuri n'umugisha kumugira ba mubicuza ko bahuye nawe Jesse Ndimo nibyo umwana yarakoze kushira ku nzira yanje mama Haure. Turakwifurije gukomera cyane cyane mu mpemu. Iki kintu wahisemwo, Imana igukomeze, Imana iguteza imbere, Imana iguhamagara meza, Imana iguhe cakindi nyene muri uyu mwaka wumva cokora ku mutima wawe bigatuma uyishima. None mama Haure, reka ndakwakire nongere ndakubaze nti mbega iyi myaka isiguye iki kuri wewe? Thank you. icyambere mbanje kugushimira Thierry, ndagushimire nawe Cameraman nawe nyene twafatanije kuririmba. Imana ibahezagire cyane nukuri nanje muri umugisha nahawe. Mbagije ngo iyi myaka ngo ivuze iki kuri jewe? Urazi ngira mvuge ngo iyi myaka ngira mvuge ngo ndahiriwe cyane. Ndahiriwe. Uhiriwe niki? Urazi ikintu kimpiriye nta kintu kibaho kiryoshe nko gusaza uvuga Imana. Nukuri. Ukwije imyaka ingahe? Ukwije imyaka 61. Oh, ko bita gusa ni kubera nyene kubera Yesu. Yo, wow. Nukuri gukorera Imana nta buhombe buri. Hari gihe abantu kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ko tkuza turiyubura mu nkomezi nshasha kubwa Kristo Yesu. Nukuri arakubura. Urazi ikintu nabonye ngomba kubwira n'uwundi muntu wese ariko aranyumviriza. Nasanze ibibazo birasazisha, umutima mubi urasazisha, sivyo? Inzigo vy'imviro bibi birasazisha, ariko umutima unezerewe nukuri utuma umuntu agubwa neza. Nukuri kandi nagira ndababwire ngo imyaka no kubwira ngo vy'ukuri numva yangiriye ikimazi gusumba iyindi myaka yose nabayeho. Ni imyaka nemeye guserva Imana. Suko uvuga ngo ibintu vyose biba byaraderere ka mbere hari na byinshi byabaye muri iyo myaka nyene bikomeye. Mugabo nsanga kujya ijambo ry'Imana rivuga ngo mwebwe mwese murushe, mwebwe mwese muremerewe, nzanira imitwaro yanyu ndayikorera. Nukuri ndakurahiye wikoreje imitwaro Yesu uraruhuka. Mama Haure, merci cyane. Uyu mwaka ni giki uwumva ugiye kudukorera kidasanzwe kidasa n'ivyo wahora ukora? Mbega yemwe mvuge ngo ngiye kubakorera iki? Icyambere ngiye kwiga kurondera abandi bantu badufasha bafise inararibonye, bafise ubumenyi mu bintu runaka bishobora gufasha abantu bo kuri holycanaantv. Nukuri ndasaba Imana ngo imfashe ibaronse umwanya mwese. Thierry nawe muronse umwanya turondera abantu kugira ngo tuzane ibiganiro bishobora gufasha cyane abakunzi bacu bo kuri holycanaantv. Twizere ko Imana iravyumva kandi izobikora nkuko nukuri ndavyifuza kandi namwe muzobifasha cyane. Turahari kubgawe. N'abakunzi bacu ufise icyo yumva yoterera kugira ngo kigirire ikimazi, aba intahe, ufise ishimwe, nukuri muyizane bicishe hano ifasha abandi. Nukuri. Akajambo kamwe ushobora kubwira Imana yawe kubw'uno munsi udasanzwe? Akajambo nobwira Imana kuri uyu munsi udasanzwe, nagira mbwira Imana yanje ngo ndayikunda cyane. Imana yanje iyambereye inkingi
nkuko nkunda kubivuga, yambereye inshuti, yambereye umwizigigwa, yambereye umutabazi, yambereye igihome, yambereye inkoni nishimikiza, yambereye byose. Mana yanje wumve ko ndagushimira, mwami wanje wumve ko ndagukunda, wumve yuko ndokonesa ibyiza byose inkorera buri munsi. Ego. Reka ndagushimire rero nanje kubganje n'ukuri ndashima Imana kuba twarahuye, ndashima Imana kubgawe ku muzo wawe hano, kuko hariho benshi mungana batariko barakora nk'ibi, kandi hari n'abariko barakora ivyo batahamagariwe. Rero kuba waremeye ugahamagarwa ukuri n'ibintu bidasanzwe. Kubw'ivyo rero ndashima Imana kubgawe, ndashima Imana kubw'igikorwa urimwo, ukuri Imana ibihererwe icubahiro cane. Turayishima. Mama Haure kubita isengesho. Ushime Imana kuko no munsi. Nukuri kanshima. Mana datarugira byose uri mu ijuru. Ndaciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi udasanzwe, kubona umunsi w'umugisha unyemereye nkaba nshitse mu myaka nk'iyi, ndi muzima, mpe mu mwuka w'abazima, nkomeye, ibintu byose bimeze neza. Murengezi w'ubugingo bwanje, ndaguhaye icubahiro, ndagushize hejuru. Uri umwizigigwa, uri gitangaza, n'ibyo ukora biradutangaza buri munsi. None ndasubiye kukwinginga umwaka wa 62 ninjiyemo, ndasenze ngo ubwiza bwawe ukomeze kuba kuri jewe, ubwenge bumurikiwe nibwo nsabye kugira ngo mbandanye kuba igikoresho cyawe. Mana yanje unkuremwe intege nke zose, ariko umpe inkomezi zawe kugira ngo mbashe kuba igikoresho cy'icubahiro cagura ubwami bwawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen.